muhira ni muhira. Muhira niho umuntu aba nubwo ntihashira ivyiwe byose. Maya kuronka umugabo nka Fabrice byari byoroshe. Umva byari vy'Imana vraiment twese vraiment ni twari twabaza kuronka umugore nka Maya. Vraiment umugabo mwiza ambere inshuti nziza yambereye umugabo mwiza muri urugendo kandi je sinabishimira Imana ariko nkuko yabivuze ni Imana gusa idushoboza kuko turi abantu b'abanyantege nke mu buryo bwose bushoboka kujya nyene muze abandi bantu natwe dufise iminsi aho wumva uyu muntu arakijijwe canke donc Imana ni idushoboza vraiment mugabo ni umugabo mwiza kandi yambereye inshuti nziza y'imyaka yose twabana nawe vyavyoroshe kuronka umufasha nka Maya. Oya ni byari byoroshe. Byari byoroshe kuko ariko byari bikwiye. Pastor Pezi ni inshuti yanje. Si umuntu tuziranye mu byo kuririmba gusa. Umuntu dusangira umuceri, ubugari, ikijumbu. Aragucura. Ariko ikijumbu no mucura ariko ari amafiriti yo ncura. Ndikundi bijumbu cyane. Nibyo. Yes, abakunzi wa African TV murabizingire mu mukunda Pastor Lopez ariko ngo nta mustar azoba hari. Uri umustar tokiri. Umustar azoba ari ngaha kwa gatanu. Yes. Turi bikoresho gusa. Yes, basindi superstar. Abastar yarabashizeho abahani ngabire bituma duha indirimbo dukunda. Deje muri abastar. Ivyo ukunda yamaze kwikwakiriza. Cyane no nariko ndabijya. Ndagara, isombe, ubugari. Nivyo banteguriye kandi numva meze neza ubu numva nakiriwe. Muri makubu rero wamaze gushika mu Burundi bwose. Ego. Ndirimbo yanje indirimbo y'urukundo nami sifisa majambo novuga ingomu mutima wanje. Yes, welcome ladies and gentlemen. Muraho murakomeye zirakomeze neza muri mwiriwe canke muramutse vina muri my name is Frank the Answer. Iyi ni African TV turi kugwa cindege aho tuje kwakira Fabrice Nzeyimana na Maya Nzeyimana. Usanzwe bazine couple nziza iba mu gihugu cy'u Rwanda n'abarundi no musi baje kandi mu giteramo cyo kuno musi. Tuzavuga byinshi bitandukanye tujane. Couple nziza kandi iteye igomwe. Nimuze hano kugira ngo ushobore kuganira neza. Hello. Karibu cyane. Merci. Umeze neza? Karibu cyane mu Burundi d'abord. Umeze neza Maya? Karibu nungishika ubunyene? Merci ego nungishika. Ego. Uramutse d'abord abakunzi bacu ni African TV. Ego karibu kweli. Nije ndiko ndahakaribu. Ego mboni wacu. Ego ni muhira. Anyway, ndanezerewe cyane ndabaramukije mwese. Bariko baradukurikira ndanezerewe gushika mu Burundi. Kandi nditeze ibihe byiza cyane tuzogira muri concert. Yes. Fabrice, karibu cyane. Murakoze. Je namaze gushika. Namaze gushika kwa mbere. Utuje gutora Maya murabibona. Turiteguye igikorwa ni kwa gatanu. Ibintu byose ni sawa. Turi hano turiteguye n'abandi bose baramaze gushika. Band yarashitse kwa mbere twari kumwe. Ego. Icyo twovuga gusa nuko icyo umuntu asabwa nukuza kwa gatanu saa 11:30 mu Nyakabiga. Kuri Life Center kwinjira ni ku buntu nta muntu afise ico yitwaza by'amafaranga. Ego. Yes, ni Fabrice na Maya ni couple mwakunze ariko kandi mwikunda mu bijanye n'ivuga butumwa biciye mu ndirimbo mimbaza mwana. Mwakunze indirimbo zabo nyinshi harimo Muremyi w'isi, harimo Ganza, harimo Nduwawe n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Uno musi nibaza ko inyuma y'imyaka myinshi mutaziririmbira abarundi barazikunda cyane gose. Muyumva gute ku yindi ncuro muje kuririmbira abarundi muhira? Muhira ni muhira. Muhira niho umuntu aba nubwo ntihashira ivyiwe byose. Rero iki gikorwa nico gituma twaciteguriye mu buryo budasanzwe. Ni igikorwa twiteguriye igihe kinini cyane. Kandi izo ndirimbo zose wavuze zirahari. Mari teguye kuririmba Nduwawe, Zura n'izindi. Nawe Ganza. No kuri vraiment ntihagire umuntu n'umwe
agira ikibazo. Maya wamaze gushika muhira wiyumva gute ugiye kuririmbira abarundi inyuma y'imyaka myinshi utaririmbira abarundi anko aho muhira? Jewe mu by'ukuri ni ibintu biri special cyane, ni ibintu ntashobora kuronka n'amajambo yo kubisigura kuko kuririmbira abarundi niho mu Burundi niho umutima wanje uri aho noba ndi hose. Rero biraryoshe cyane kubana n'abantu biwacu tukagira umwanya mpora nza mu bindi bikorwa by'abandi bantu natumiwe mugabo kuza mu gikorwa cacu navyo biraryoshe cyane kandi sinzi numva nezerewe. Abantu bavuze yuko ikibanza kizova kiba gito bivanye n'igihe muri maze kinininya ariko kandi bivanye n'indirimbo no musi zamaze gushinga imiti aramaze kumva indirimbo cyane cyane muremyi w'isi mugabo batabaze exactement ninde ariko no munsi bavuga ko ikibanza kizova kiba gito bega kubera kimwimvira ikibanza nk'igihanye mu gihe muzi yuko muri abantu bakunzwe cyane. Si ikibanza gito kuko harabibaza ko tuzokorera gusa indani mu rusengero ariko ukuntu twabiteguye tuzokorera hanze. Hajya hanze hose hazoba abantu bashobora kuhahagarara n'urusengero naho abantu bashobora kuba bashobora guhagararamo naho no kwicara. Urumva si hanini ariko si na hato cyane, dusaba abantu kuza ku mwanya bagashika ku masaha gutangura ni saa 11:30 ariko twashika ni kare. Nibaze bitabire akamo tubateye nitwabona abantu babuze aho baja tuzokwiyumvira ingene abo bandi tubagenza mu minsi itari yakure cyane twategurira ibindi. Wow. Ego. Yes, ni couple yabaye yakarorero ariko kandi abantu benshi batayibona hano onye ariko mwabaye bamwe muri couple z'akarorero dasanzwe cyane gose. Couple yanyu yubakwiye kuki cyane gose musanze muhuje n'umugambi wo kuririmbira Imana. Nibaza ko abantu twakijijwe twubakira kuri Yesu. Yesu niwe rufatiro rwa byose. Yesu niwe shingiro ry'ubuzima bwacu. N'imbere yuko twitwa couple twese uko turi babiri turi abantu bihaye Imana, twibihaye Kristo niwe yaturongora mu buzima bwacu kuko abantu turi abantu nyene. Iyo wizeye inkomezi zawe gusa jambo ry'Imana riravuga ngo aravuma uwizera umwana w'umuntu. Twe twizera Kristo niwe dushoboza muri byose. Ego. Umudamu akurikira imbono y'umugabo wiwe no munsi muri ko mukora igikorwa kimwe muri ko murimo umwe wakira gute iyo umufasha wawe muri ko marafashanya no mu bikorwa bijambo ry'Imana? Ni ibintu by'umugisha cyane kandi nka jewe biranduhura kuko tuce tugabura donc hari ivyo akora naje ivyo nkora ivyo umuntu nk'ubu iyo abandirimba jenyene hari vyinshi nari kwirukangamo nk'aba musicien ibintu vy'ama logistique vyose mugabo mu vy'ukuri uko mumbona niko nje kandi niko naje nk'umuntu nico gituma yajikare kugira ngo abitunga yarabiteguye byose jewe n'ukuri nta kintu na kimwe nta stress naciyemwo nje nk'umuntu nyene wo mushitsi. Nibaza rero ko wamwakiriye deja iyo abantu afite umugabo abirimwo cyane cyangwa abikunda sinzi ukuntu nari kubishobora kuko sinari kubyikorana jenyene. Rero Imana yari yarabibonye ko azobishobora dufise ukuntu ca dufashanya nanje haraba ivyo nkora muhira kugira ngo nawe yitwararika ivyo bintu gutyo nyene turafashana kugira ngo ntidute urugo kandi n'ibindi tubikore neza. Maya kuronka umugabo nka Fabrice byari byoroshe? Umva byari vy'Imana vraiment twese vraiment twari tutabaza kuronka umugore nka Maya. Wewe nago machinza kuko nibaza ko hari byinshi bidasanzwe akuzi kavuga ati nukuri ndahiyo ufite umuntu nka Fabrice kiri ku mayiga byari byoroshe. Kada kubwiye Fabrice n'umugabo mwiza cyane vraiment no muvugira suko ari ngaha ukuri vraiment n'umugabo mwiza ambere inshuti nziza yambereye umugabo mwiza muri urugendo kandi cyose nabishimira Imana ariko nkuko yabivuze ni Imana gusa idushoboza kuko turi abantu b'abanyantege nke mu buryo bwose bushoboka kujya nyene muze abandi bantu natwe dufise iminsi aho wumva uyu muntu arakijijwe canke donc Imana ni idushoboza vraiment. Mugabo ni umugabo mwiza kandi yambereye inshuti nziza y'imyaka yose twabana. Ndaje rero nawe vyavyoroshe kuronka umufasha nka Maya. Oya ni byari byoroshe. Byari byoroshe kuko ariko byari bikwiye. Ego. Byari byoroshe ariko Yesu yarabikoze. Yesu yarabikoze. Nta buhinga twabishizemo ariko Imana
yarabikoze hanyuma bigenda neza Ego. turabishimira Imana. Yes, ku tariki ya gatanu uku kwezi nyene dutumirira abantu mu kwibutsa kwanza muremyi w'isi. Abantu barayikunze cyane gose amakaci tuhamagarira kwitaba igikorane kidasanzwe kivuga butumwa. Indirimbo yanje, indirimbo y'urukundo, mwami sifisa majambo novuga, ingomumutima wanje wakire amashimwe. Yes. Kaze mwese ni kuwa gatanu Ego. kuri Life Center kuwa gatanu itariki 5 by the way azibari anniversaire yanje numva Happy birthday. karibu cyane isaha ni 17h30 Muzosiga umuntu numwe muhira mugari inzu muterura abana n'abakozi mubazana. ego vraiment Twese tuzoze duhimbaza na Imana Dafroza na Deje bose karibu bose kabisa. Yes, muri aho ikaze mu gikorane cyo kwakira ndetse no gushimira Imana ku kiringo cyabo ni Fabrice Nzeyimana na Maya. Yes, nkuko muri ko bibona ni Pastor Lopez aje muri kino kibanza aho hagiye kubera igiteramo kidasanzwe ni kwitariki 5 z'ukwezi kugunyene kw'icenda ni ku munsi wa gatanu. Ni Pastor Lopez ahari kumwe na mugenzi wiwe Fabrice Nzeyimana. Yes, ni nyuma y'igihe kinininya kandi ngira ngo no musire baza kuduganiza byinshi bigiye bitandukanye. Yes, amahoro cyane. Yego, nawe ni gute? Karibu gose. Murakoze. Yego. Uyumva gute ndabwo kuri muri kino kibanza? Uyumva gute kuri muri kino kibanza? Kubona ariko n'uyu mugabo ubona ko ari ibintu bimeze neza cyane. Yego. Fab, uyumva gute no munsi kuba Pastor Lopez umwe mu bakozi b'Imana bakomeye cyane mu gihugu cyacu Burundi aje kugushigikira? ni umunezero udasanzwe kuko ijambo ry'Imana riratubwira yuko ari iby'umunezero kandi ari iby'igikundiro aho abana babana by'ukuri babanye mu bumwe mu rukundo. Yego. Pastor Lopez ni inshuti yanje si umuntu tuziranye mu byo kuririmba gusa ni umuntu dusangira umuceri ubugari ikijumbu aragucura ariko ikijumbu no mucura ariko ari amafiriti yo ncura ikindi bijumbu cyane Nibyo. urumva rero Lopez turi kumwe no mu gikorwa hano ivyo nije ndakubivuga araza kubivuga nawe Nta kibazo. Yega ni wewe ni urubanza. turabatumiye rero ndabatumiye nezire no kumwakira igikorwa azoba ari ngaha n'abandi. Pastor, uri muri kino kibanza ni kibanza kidasanzwe aho ku munsi wa gatanu abarundi barindiranye igishika kuzoza kwakira kumigisha mwahawe dore kwa Fabrice ariko akabirya nawe uhari hano muri kino kibanza. Ni ibintu bimeze gute kubugiye guteramira abarundi ngahanya muri kino kibanza? Bakumenyereye cyane mu biteramo. Byakweri. Je nagira ndabirimo kweri. Ariko ni umunezero kuzoba turi kumwe n'umukozi w'Imana Fabrice. Twatumira abantu nukuri bazasa umutima ugomba guhimbaza Kristo, gushira hejuru Kristo. Nta wundi azoba ari karavugwa. Nta mustar azoba hari. Kristo ni wazoba ganje hari. Mustar azoba hari. Yes, abakunzi wa African TV murabizingira mu mukunda Pastor Lopez ariko ngo nta mustar azoba hari. Uri umustar tubwire. Umustar azoba ari ngaha kwa gatanu. Yesu. Turi bikoresho gusa. Yesu basindi superstar. Abastar yarabashizeho abahana ingabire bituma duha indirimbo dukunda. Deje muri abastar. Karibu cyane. Bizoba biryoshe cyane. Yego. Yes, Fab, mu myiteguro gahanye nivyo tuza kubereka d'abord abarundi uko gahanye imyiteguro gahanye yagifasha. Ariko kandi bironka ko ari zimwe mu nguvu zidasanzwe gutegura ibintu atari huri. Mu minsi itari mikenya ariko kaza kuza mu minsi ya nyuma biba vyoroshe buke. Ibintu bigirwa n'abantu gukorana neza n'abantu
kufitana imigenderanire myiza n'abantu urashobora kuba utari ahantu ariko uhafise abantu rero muri kino gihugu hafise abavukanye ba Pastor Lopez niho bari n'abandi rero ndabashimira ko babikoze neza. Maya karibu hano. Yes, ni ku munsi wa gatanu muzanye n'igishiga cinshi muje kwakira n'imitima yuguruye. Hari abantu benshi batigikanije kuzumviriza indirimbo zawe, hari abantu benshi kumburi batari bakubona uri kurazi performing, ariko kwanza kumburi matwara nza kuramutsa Mayari muri repetition Ego. Yes, uyumva gute ko buzoririmbira abarundi zimwe mu ndirimbo zakunzwe cyane bidasanzwe ngahanya mu gihugu? Ico cyashishura Vandred. Ivyo Pastor Lopez azokora hano mu kino gikorwa turabatumiye Vandred. Muzozi kubira. Yego. Kandi bazozinduke. Ndibaza ko masaha. Ashobora kubura aho baje. Ashobora kuzura. Ashobora kuzura kure amavuta ya mwemwe. Yes. Fabio dufashe gatwangara kutubereka abantu ngaha anyi imyiteguro ingene yifashe. Ushobora kudufashwa duherekeza ngo ushobore kutwereka hano. Yes. Yes, nuko nyavyifashe. Fabrice gutegura bino bintu. Eske ni ibintu vyoroshe? Oya si ibintu vyoroshe. Ariko nkuko nakubwiye hariho Yesu. Ego. Yesu arahari kandi Yesu arakora. Ego. Hakaba n'abantu abo nabo barakora ibikorwa bidasanzwe. Iyi ni Buja Events. Ku bantu batayizi Buja Events ni company itegura ibintu byiza cyane by'umuziki. Rero niyo bariko barabidufashamo kandi murabona ko ari byiza. Yego. Yes, no musi mwashitse mu Burundi. Uwo ndazira amaze kubifungura ivyo yarakumbuye yavuze ibijumbu ngo arakunda ibijumbu cyane gose. Ivyo ukunda yamaze kubikwakiriza. Cyane n'ubu nariko ndabirya. Ndagara, isombe, ubugari. Nivyo banteguriye kandi numva meze neza ubu numva nakiriwe. Muri makubu rero wamaze gushika mu Burundi bwose. Ego. Wamaze kuhishikira gese. Wamaze kubona abaririmbyi gahanye bamwe bazobafashanganya igiteramo kidasanzwe. Uyumva gute kandi no musi atmosphere ngahaye muri kino kibanza yifashe gute? Wowe uyumva gute? Numva umenga numva nafise excitement nyinshi cyane kubera ko ndiko ndabona ibintu biriko biragenda bifata umurongo nubwo bikiri kure ariko ndabona ibintu bimwe biriko biragenda bitegurwa neza nkabona abantu ngene bariko baritanga nkabona abantu ngene bavyiteguriye biranezereye cyane kandi biranjije bugufi kubona ngene abantu baguma bashaka kwitanga no kwitabira iki gikorwa. Ego ndashima Imana rero. Yes, gwanu gaha gatonya. Iyi niyo stage mugiye kuzokorerako kuri uyu munsi wa gatanu. Ego. Uno munsi uriko habona kuno onye ari ku munsi wa gatanu amavuta azoba ari menshi azoba ari ahantu hadasanzwe. Uriko habona gute nigiki ukwipfuriza abantu bazoza muri kino kibanza? Nukuza biteze guhura n'Imana. Ntibazoze kuraba twebwe, ntibazoze kumviriza indirimbo zacu. Bazoze kumviriza icyo Imana ibateguriye. Kuko ni wava ngaha icuzo ukazotahana stage ngene yari imeze n'ama screens n'ingene twambaye ivyo ntibizohindura ubuzima bwawe. Bizokunezeza birashobora gutuma wumva samaye ariko igihindura ubuzima bwawe nuko hagira ikintu Imana igukorera, hari ikintu Imana ikuvugisha. Je ndifuza ko nimba ukijijwe uzogende wafashe decision yo gufata indi ntambwe kugira ngo ukurikire Imana ku rundi rugezo. Nimba udakijijwe naho uyu ni wo munsi vraiment nshaka kuhura na Kristo kuko niwe turirimba niwe atuma ibi byose ibaza uburyo bwose bwashizweho kugira ngo ibi byose bikoreke. Nta yindi nyungu dufise uretse ko dushaka ko wa wundi atazi Yesu nawe aronka akajyo ko kumumenya tushaka gusangira wa munezero twazi muri Kristo kandi turashaka ko umuntu wese aza muri uwo muryango tukaba nawe mwene data akaba mwene data natwe. Rero nivyo nifuza sinifuza ko abantu batahana ibi bintu byose avuga ngo wow byemeze neza ibyo birahera uko n'abandi bakoze n'ibiruti ibi mugabo turashaka ko muhura n'Imana abantu b'Imana. Rero muzoze mwiteguye kandi uzove muhira nawe watekeye ishimwe ryawe, watekeye indirimbo yawe, watekeye worship yawe. Uzoze udufatanye kugira ngo bya bindi duha Imana mu byukuri bibe biri perfect kubera ko nawe wazanye iby'iwawe. Yes, imbere yuko ndaho kibazo ca nyuma ndashaka kuturimbira karirimbo kawe wenyene
yes kahezagiye abantu kafashije abantu Okay, reka ndirimbe Zura. yes ni tariki zitanu ariho kandi ari abantu bakunze couple ya Fabrice na Maya bakeneye kumenya inkuru y'urukundo rwanyu n'ingene mwakomeje n'ivyo bakomeje fite inkuru yanyu vuba ariko basi Ya, twebwe twamenyanye duhuriye mu gikorwa ca HM. Naje kuraba ivyo bakora. Ama turakonekta tuba inshuti, ama bituma bituma rero tugira tuba inshuti. Mu by'ukuri habanje ubucuti kandi buhurijwe no kuwasha Imana. Sasa rero kugira ngo abantu tuje kubakwakwanya twizere ko muzoduha inkuru y'urukundo neza. Tuzorondera umwanya tubibaye vraiment tuganire neza. Yes, merci beaucoup abakunzi ba Fabrice na Maya ku munsi wa gatanu niki kibanza kuva saa 11 n'iminota 30 turyoherwe twakire ku mubiri wa Kristo kugira ngo uze waguye umutima wawe amakana uzabonera byinshi ndagushimiye cyane. Merci. See you there. Yes, thank you. Merci.